Akanyamuneza uno munsi ko gusubira guteramana namwe muri iki gisabisho gihereza ukwezi. Mpimbawe nuko kandi uko kwezi nyene ariho kwezi twatanguriyemwo amabanga yo kurongora iri hanga ry'abarundi. Imyaka 4 irarangiye, none nagomba mufashe dukomera amashi Imana. None uwo mwaka ndashimira Imana yuko yandinze kandindira amagara kandi gashobora kuza irampishurira bimwe bimwe bituma shobora kurongora ibihanga neza. Ndanezerwa cyane cyane iyo ndiko ndaraba iyo tuvuye aho tugeze, nkanezerezwa nuko muri iyi myaka 4 yabaye yo kugira ivyigwa vyinshi gushika aho dushobora kubona Uburundi abarundi dushaka ingene bumeze. Yego nivyo hariho abamaze kubona bagategera neza yuko tugira tubushikemwo, baciye bamera nka wa mu kenyezi arashoye agakono kamata, hanyuma atangura kwiyumvira niyagurisha amata ikizovamwo, acavuga ati nuguca ngura inkoko, hanyuma ati inkoko izovamwo iki, araduga gushika avuga ati nzoronka inka nce ndonka n'amahera menshi nce ntunga. Acatangura kuvyina ko yamaze kubironka, hama ariko aravyina kagakono gaca karakoroka gaca karameneka. Hariho rero nk'ubu abahejeje kubona imbona kazoza y'Uburundi baca bagira umunoho, bagira umunoho ku buryo barenza baratabaribagira aho bageze. Rero turashimira Imana kubona twashitsaho abarundi bashobora kubona iyo turiko turaja ahariho. Ntaho bitaniye rero na hamwe Imana yabwira bene Israeli ati igihugu ndabarungitsemo ni igihugu kimeze uku barakibona. Muga mwese murabizi bapfuye kubona ivyamwa vyabo, bavuye gutata bakabona ivyamwa bakavuga ati nigitangaza ca gihugu, ubwo nyene ni umugumuko wa Cirutango. Turi mu rugendo turashikengurukira Imana kwizera twereka iyo tuja. Tugitangura ikiringo twavuze tuti umunwa wose uteza kuronka ico fungura mu Burundi. Itwabivuze ko twari duhaze, twavuga ko tuzi yuko intango ya vyose ari uko abahakora mu nda. Niyo bariko baravuga iminsi yose bavuga ngo bapfinda, ugira bavuga ngo bapfa amahera, bapfinda kuko amahera ntacavuze. Amahera urashobora kuyagira ukabura ico uyagura. Aha hariho abayafise, hariho ibihugu usanga bafise amahera mugabo bakabura ico basuma, bakurira indege bagiye gusumira hanze. Urumva ico gihe nuko twabona inzara y'Amerika iratera abantu, tukabona yuko ari wo umutwaro ukomeye cyane mu gihugu twari dufise. Uno munsi ndakengurukira Imana kuko umunwa urafise ico fungura. Mu nama duheruka gukora turi kumwe n'ababura amatari, batubwiye yuko mwabona mperuka kuzunguruka igihugu cyose ndiko ndaraba ingene ibintu vyifashe, genda ziko vyifashe neza. Mugabo batubwira ati mu gisagara ca Bujumbura twe turafise ingorane ntibidushikiye. Kubera iki? Nibabiryasumye. Hanyuma rero bica bihurirana nuko mu Burundi ntabagwiza tunga dufise, hagira uzoba benshi. Dufise abakomisiyoneri abacambya, iyo baba barabadandaza aha niho hari hageze rero ko baronka n'abamahera. Kubera iki?
kare murazi mu Burundi bavuga yuko umurimyi niwe nyarucari wa mbere. Ushaka kumenya umworo mu gihugu cy'u Burundi waraba umurimyi. Hanyuma rero uruhigi rurahindukira umurimyi atangura gukora abona umwimba azokura. Ibigori barashobora kubigura ikiro 400 bagazaha mu gisagara bakigurisha 2,500. Mugu no munsi babonye umurimyi agurishije ikiro 1,700 ntiyumva ko agurishije 2,500 Bujumbura iyo bayungutse, ntabyo yumva kuko ari yamenyereye ubugunge kurya umwene gihugu. Umurimyi yararima hanyuma akabimugurira 0 bagaca baza kunguka. Burya abantu bavuga amajambo menshi muzosanga arabo bahora barya bene gihugu arabadandaza. Nijya ari muheruka ikiro cy'ibigori cy'ugwa munsi 2,500 ngaho Bujumbura. None no munsi wozanga hakabicuruza kwera mahera ntiyokunguka. Muga kubera kare yaba ariko arya umurimyi ubwo azaguma ari umworo nawe ari umutunzi. Ibyo turamaze kubibona, je navyiboneye ko kuko je narigeze kurima amashu menshi ndabura kabisa ngene ndayashobora. Ngize kugira saba honzi harabaryi benshi mu gisoda no muri polisi ngo genda urondere ngo watsindiye isoko. Uwo yatsindiye isoko ntanazi n'ingene isuka ifatwa, ntazi umuruhuriho. Ishaka cyashaka kuyingurira 150 mugabo yigurisha 1,500 ngo shaka kubireke bikuborereko. Urumva no munsi rero kubera umurimyi asigaye avuga ati naya we wungukaya wa wundi ni wacakoma induru ngo ibintu birazimvye, naho niwe yahora azimba abantu. Ngaha mu gisagara mbwira igihe muherukira ikiro cy'ifu y'ibigori munsi y'2,500 biheruka ryari? Mugabe n'igihugu baba babiranguye ku 400. Rero turiko turaraba ico gihe twaciye twigira inama kuko mu Rumonge naho bari mu bigazi gusa, baribagiye bari mu bigazi, ibindi biterwa bomba rugo baravyibagiye. None amamesa oyarya bafise amahera mugabo ivya bindi bomba rugo ntavyo bafise. Ibujumbura naho ngaho mu gisagara naho nyene bisumamwo bagaca baja gusuma. Rero inzira twabonye ndibaza ko bariko babitunganya mu bushikiranganje bw'intwaro yo hagati nuko twotunganya hakama koperative ahi Bujumbura abakoperative y'abaguzi hagaca amakoperative y'abimbuzi bakifatanira gutya atabura iciye. Uzoza ubona ibintu byose bigenda neza. Incabwe zirarima, abafonctionnaire mu maprovince ari hagati ntibariko bararira ngo barashonje. Oya, hari ibimenyetso tuvuze tuti umupfuko wose uronye amahera urazokumviriza abwira ati ikije ntikiyeri gusibe intumbwire kuko ihera rafise ubavuga ati no je nikenereye gusibisi nziza nigira ngo ivyo z'amahera je ntimumbaze. Nikuvuga yuko umupfuko hajya warataguye kuronka ibi byose nibimenyetso yuko Imana iriko irugurura amarembo. Twavuze kandi turi kumwe twese birashoboka. Uno munsi ni murabe abarundi turasangiye ingorane kandi zace zituma imitima ntiyigendera hejuru kuko dusangiye ikibazo. Iyo umaze kubona abantu rero biyunze imbere y'ibibazo, kuko handi ibibazo nivyo bibagabura, mugabo uravye ubu baragira ibibazo bakabisangira. Iyo bariko bava muri ville n'amaguru baja mu Kamenge barabisangira bagenda bariterera inkuru ntangora. Kuko bavuga bati hari ibindi vyari bigumye twaciyemo. Ari igihe mu gisagara haje utahongera umunyakamenge. Sivyo? Ibi rero tuvuze uti turi kumwe twese birashoboka. Murabona yuko abarundi ubu uko biri kose tuguma twese turi kumwe. Ko twarabibonye. Narizo sirezirita. Ibarabara turaribona aho duca tukavuga tuti igihugu turiko tujamwo ni igihugu kimeze uko. Ukabona uti habura iki ukibona ikibura ku buryo ubu uti none iki naco nitwokirondera. Nico kintu kiba gikomeye mu gihugu. Rero imisi yose imitego yamaho. Imitego muzo kwa shaka ugende muri leta zizwe za Amerika uzosanga ari byo bariko baridodombe. Nimwambwira umuntu n'umwe yakize atabanje kugorwa ntibibaho. Hama hari amagaragazwa kubera iki? Kubera Imana irazi yuko twebwe
turi abantu badadaza igikanu, turi intagondwa. Kugira uyibuke itegereza kugucisha ku bintu bigoye, hamwe uvuga uti aha je ndahakuwe n'Imana. Radio Television RTBB Nijwe Giza Burundi Giza